indwara yo mu kigo, kujojota, ni indwara nyabaki. Iyo ndwara inteye ubwoba ifata bande, ifata gute? Mbega hoho yoba yandukira canke irakira? Imbere yo kuja mu idonido, reka tubanze turabe intahe za bamwe bamwe bayigwaye zatororokanijwe n'ishirahamwe UNFPA. Ku myaka mfise ariko kubaka kuvuga ndiko nigira ko umwanda muto canke mukuru, umukenyezi yarakwiye kuba asa neza. Bwa je nagenda ndonona aho nciye, ntawe arakwiye kubaho. Abana bagenda barantwenga mw'ibarabara ko nuka. Abakenyezi twarera kwa muganga baca basaba ngo banshire ahantu haje nyene kuko ndabanukira, kandi naguma nigira ko umwanda muto. Turabiye kuri izo ntahe, turumva ko kimwe mu bimenyetso by'iyo ngwara harimo kuguma wigira ko umwanda mukuru canke muto atakwigumya. Kuri iyo mvo nico gituma hariho n'abayita indwara yo kujojota. Iyo ngwara yiyerekana mu buryo butatu. Ubwa mbere, umwanda muto ujojota uzananye mu gisabo, kandi umukenyezi ntashobore kwigumya nk'uko vyahora. Ibyo bita mu gifaransa fistule vésico-vaginale. Ubwa kabiri, umwanda mukuru uguma wizana uciye mu gisabo. Ibyo bita fistule vésico-rectale. Ubwa gatatu, umwanda muto n'umwanda mukuru vyose bihurira mu gisabo bikaguma vyisesa, ariyo fistule vésico-recto-vaginale. Iyo ngwara ifata cane cane umuvyeyi atibarukira kwa muganga, umuvyeyi yatevye kugwaha mu gihe co kwibaruka akarenza amasaha 12, umukenyezi yibarutse bigoranye canke mu gihe umutwe w'umwana wafashe mu gisabo. Iyo ngwara irabangamira kandi abigeme basama imbanyi bakiri bato. Inkurikizi z'iyo ngwara ntizibuze, na cane cane mu kibano. Umukenyezi agwaye ingwara yo mu kigo arahahamuka. Iyo yubatse aranashobora kwahukana. Arashobora kugwara indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, infection urinaire, bivuye ku isuku rike. Arashobora kudasubira kuvyara. Akenshi arakumirwa mu kibano bivanye n'iyo ngwara. Arashobora kugira umwumira kubera gutinya kunywa ibinyobwa ngo bihave bimwonona. Ikindi kandi gikomeye, uwugwaye iyo ngwara ntashobora gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Muti none iyo ngwara irakira? Ego cane irakira. Eka n'ibiharuro biravyerekana. Abakenyezi 3666 nibo bari bamaze kuvugwa iyo ngwara kuva mu 2010 gushika muri Munyonyo 2023 mu kigo c'ubuvuzi Urumuri co mu ntara ya Gitega. Ingwara yo mu kigo imenyekanye hakiri kare iravugwa igakira neza, umukenyezi atarinze gusinzikara kandi ntiyandukira. Aho gukumira uwuyigwaye, mu kibano dukwiriye kumwitaho, kumuremesha no kumufasha mu kumunyarukana kwa muganga.